So uyu ni wamusuma rero, ni wamusuma amaze iminsi yiba abagore bari mu bihugu by'abarabu. Reka tugaruke mu majwi canke ibiriko biravugwa nabo yivye, nabo ategura kwiba, yareka arahenda atari bwibe. Ibyo byose bamuvuga ko nivyo, arakondakunda yanyamba gusiga amahera abakobwa, ariko jewe yaratubiye ubwo je yaciye yisanga mu rukundo aca arankunda, nanje ca ndamukina imitwe kuko nari maze kuronderwa n'abantu n'abadokimantasyo bansaba nimero yiwe kuko yaguma ahindura. Ivyo bavuga nivyo kabisa, nazaba yenda gusa nje namubwiye ati je nshaka guhura nawe, araza muhira aranembera turifotorana. Ya gusa rero umuhungu nk'urumogi, nibakubwira imbwa yigendera ni imbwa. Naho nyene yambaye neza ngira kubera yaraje mu rugo avuga ati je guhura no mu diaspora avuye Dubai, niyo mpamvu yari yambaye uko. Naho ubundi iminwe yiwe uyibonye amenye yiwe n'umuntu nk'urumogi nyene, babandi nyene ubona bo mu barabara. Arahenda abakobwa cane cane bo mu Barabu, wazohenda akamurya amahera birabasha. Uyu avuga ko ari umushikiwe, uyu afise mikro, afise na phone, avuga ko ari umushikiwe. Uyu nawe yambaye amarori avuga yuko ari mukuru wiwe. Nari mfite ifoto nyinshi ariko nagenda zifuta. Mugabo reka ndondera ifoto ya nyina wiwe n'ifoto ya se wiwe. Uwavuga ngo ni nyina wiwe bafatikanije kwiba, ngenda zirondera. Uyu arabesha, nta nyina wiwe afise, nuko kwiwe nyene kubufunga kibana bashaka kuguma yiba abantu. Uyu mugabo yitwa Edward, jewe ndamuzi neza fresh. Nubu naho ahantu umugabo wanje namusize barabana mu rupangu rumwe, naho yahora aba mu Bukarasazi impande yo muhira. Agenda muzi cane, ndamuzi igihe kinini. Urumva rero muri make mari, uyu muhungu si kuvuga ngo afunga ikiwani abari muri Saudiya gusa, niko kazi kiwe n'umwescro vraiment sindakubesha. Hama ikiri ngaho naho, jewe uyu muhungu yaranyivye yanyiscrota ku ifoni kandi ari umubanyi wanje tubana, inzu yiwe niyi wanje turabana. Mugabo yaranyiscrota telefone arayinganiza, mugabo je yarayindishe. Uyu muhungu namuhaye phone, ndamubwira ati iyi phone yanje ifite kibazo ya ekra, genda umbarize muri ville amahera ishoboye, kubera nari mfise inda icyo gihe, nari mfise inda yafi y'amezi 7 kweri, nari ndemerewe sinava hasi. Mugabo wanje nawe yaguma yirukana n'ubuzima. Ndamuha phone ndamubwira ati genda ndabire umbaririze ekra ndashobora kwigura angahe, ugasanga ekra izimvye umbaririze amahera bompa kw'iyo phone, hama ndabo kumwe ndabigenza. Aragenda muri ville arantelefona ku telefone iraho, kubera nari nsigaranye akatelefone gatonya n'inimero zanje arazifise. Arantelefona ambwira ati sanze, kubera iyo telefone yari spark witi. Arantelefona ambwira ngo nsanze ni ekra y'iyi telefone iri mu bihumbi 150. Hama telefone bambwiye ko bashobora kumpa 250. Ndambwira ati byihoze garukana iyo phone. Urazi icyo yankoreye? Acarafata iyo telefone arayikurako nya ekra yariko, ashirako ekra nyene ifuye burundu hamwe telefone ataco nshobora kuyikoresha, arayinzanira. Ndambwira ati iyi telefone kwitakora none si ya ekra yawe nyene idakora neza? Ndavuga ati oya, iyi ekra siyo yariko, uko ziri ku telefone yiwe. Ndambwira ati rero iyi telefone nayo nemera ishobora kuguha telefone ikomeye ukayingarukana ifuye. Arambwira ati jewe n'ukuri basi muri make ndakubwiza ukuri, iyo telefone yakorotse iragwa hasi, ndayitoye nasanze nyene yibrotse uko. Urapoteye kweri, asubiye kukubona ku murongo sinzi uko vyagenze. Rero Imana ishimwe ko nawe ukomeye, twese tumeze neza. Ni gripe yonyene burya ni gripe ngwaye. Amusi nivyakunze ko njana ku kazi kubera ari umuntu yagomba aze kundaba mu muryango. Impamvu rero ndi muhira rero
Nukuri ndameze neza. Ndameze neza. Mbakurimisha. Waragiye urapotera urazima. Wahora hehe wahora mu biki? Asha. Wari warabutse kabisa. Hai, ibyo byose bamuvuga ko nivyo arakunda gusiga amahera abakobwa ariko jewe yaratubiye. Ubwo je yaciye yisanga mu rukundo arankunda. Nanje ca ndamukina imitwe kuko nari maze kuronderwa n'abantu documentation bansaba nimero yiwe kuko yaguma ahindura. Ivyo bavuga nivyo kabisa nazaba yenda. Gusa nje namubwiye ati je nshaka guhura nawe, araza muhira aranembera turifotorana. Ya gusa rero umuhungu nk'urumogi niba kubwira imbwa yigendera ni imbwa naho nyene yambaye neza ngira kubera yaraje mu rugo avuga ati je guhura no mu diaspora avuye Dubai niyo mpamvu yari yambaye uko naho ubundi iminwe yiwe uyibonye amenyo yiwe n'umuntu n'urumogi nyene babandi nyene ubona bo mu barabara arahenda abakobwa cyane cyane bo mu Barabu wazohenda akamurya amahera birabasha bitaba muri groupe meze neza amanza nabona ikintu murungika kitari ububeshi reka ndabatera inkuru rero jewe uyu muhungu andondeye kuri WhatsApp arambwira ndamubaza nimero yanje wayikuye hehe ngo yango nayirose gusa ico gihe rero ndonde ta profile yiwiriko ndamubaza nene ndungika ifoto yawe ndabo tuvugana yebega yewe n'uyu muhungu nyene acurandungikira nabona rero ikintu muri groupe bavuze kita emenemeye uyu muhungu yaranyirondereye yarandungikira ifoto yiwe yonyene kumbe n'umusuma gusa najene abantu banona ntabazi naciye mboroka uyo niwe naje ndamuzi uyo niwe kabisa ni nomero ziwe za emoji ndazifise muri telefone yanje oyo mabuko nomero ziwe za emoji ndazifise muri telefone yanje reka sabe kuvuga uyo muntu umenga arimwo byinshi iyo niwe je ni nomero ziwe za WhatsApp ndazifise muzayi niwe gusa je nyene twaratuyaga ariko bwansaba ibintu by'urukundo cyangwa ngo so mahera abantu ndatwenga n'ukuri hewe ndumiwe je nanzi ko bakoresha amafoto atari kwaba mu kwiba sanzi ko umuntu ashobora gukoresha ifoto yiwe nyene yatari hewe ndumiwe bakazana banje ndumiwe bamuhinyuye rero bayivye nabo urumva rero amakuru y'ya mungu nayo urumva kirya kiganiro bashizeko ashagitumye menya ibintu byinshi narinzi urya mungu ngo numwesiko n'abantu uko shango numwesikiro karuhariwe kwere kandi rero ngo nta nyina wafise ngo nyina we ngo yarapfuye urya avuga ngo ni nyina wiwe no bafatikanije kwiba ni kuvuga uri umukobwa murakundana ngo akagupresenta kwa nyina we kumbe no bafatikanije kwiba kandi je burya barabimbariye wangu nukuri batabimbariye je abantu benshi bamaze kumbwira ko bati ujye uvuga ati ngo ni nyina wiwe urya usanga ro bafatikanije kwiba cyangwa na ugasanga ni n'umugore wiwe muri ivyo bintu bibiri urumva kandi hari uwambariye ngo urya ngo ni n'umubanyi we mbere ngo bafatikanije kwiba urumva rero ngo mucama kurya muhungu ngo nta nyina wafise ngo nyina we yapfuye ikindi naco nico numvise kandi ikindi naco rero urabona je yambarira ngo yitwa Ndayisenga yavuga ngo yitwa Patene irindi naryo ngo irankunda yambara ngo yitwa irankunda Edouard ngo niryo zina ryo ngo irankunda Edouard hanyuma ngo irindi zina ngo yitwa Paterne ariko umubanyi wiwe yavuze yitwa Edouard Iransenga Edouard nyene nyimba yicisenga Edouard nyene kumbe ya mazina wavuga ukavuga ati menya ko yitwa Edouard
asha iyo audio ubona iyo audio wumvise niyo umubanyi wiwe yavuga ati jewe ndamuzi nawe yahora aba niyaba ndamuzi uyu yitwa Edouard urumva ko ari umusuma. Ahubwo rero ikintu gihari wewe urya mukobwa niwamukoresha ikiganiro uza uraba ukuntu uzoshiramo amafoto naguhaye ya kera uyashiremo kugira ngo nyene bamubone bamumenye. aya naguhaye uwogira ayandi makuru menshi azi kuri kino gisuma rutete iyo turondera akabitubwira kumbure tukabisangiza abadukurikira kuri urubuga bizotuma ubusuma bwiwe bugarukira aho bwari bugeze kubera ko atagakozwe azokomeza kwiba abantu kandi ubuhinga akoresha mu kwiba butuma yiba abantu benshi cyane rwose kandi mu mwanya mutoya. Ndanashimiye abantu muduha amakuru iyo twakoze inkuru muduha ibimenyetso nk'ibi kugira ngo abasuma bamenyekane. Je ndashimira kwanza waduhaye inkuru bwa mbere kuko yatumye hamenyekana byinshi. Ubu murabona yuko byaje bituma n'abandi yivye baza n'abandi reka ategura kwiba baca baraza byumvikana ko abativye ubu ntakibivye. Kino ni ikintu gikomeye cyane rero mwebwe murafata ibintu mukabigira ibanga mukabinuma canke ubutanze amakuru mukamutwenga mukibagira ko akijije abandi. Erega kwiba umuntu umwe nibisanzwe muguraze kwiba abantu 10 umukobwa yatabitangaza abakiba abantu kandi vraiment ngaha byarahagaze. So rero je nashimiye uyu mukobwa yamaye amakuru bwa mbere yemera ko tumutangaza yemera gushira amajwi hanze.